Tabahaye ikaze mwebwe mwese mwateramanye na televiziyo Isanganiro muri ano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo zikurikira. Ingabire y'ibikoresho bifise agaciro k'amafaranga yababo muri yardi mafaranga y'amarundi ibikoresho byo kubika no gutwara incanjo niyo yahawe umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga PV murabikurikira muri ano makuru nayo ikoraniro kaminuza rigira 11 rihuza ibisagara bikoresha ururimi rw'ifaransa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika ryabereye mu Rumonge kuva ku munsi wa kane mu buyobozi bw'iryo huriro bakaba bashikiriza ko ingufu nyinshi zashizwe muri bino bihe mu byo gukinga amatati mu karere k'ibiyaga binini. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi. Dese kubaha ikaze muri ano makuru tubera mu gisata ca politike kurabira hamwe politike y'ubudandaji hagati y'igihugu c'Ubushinwa n'ibihugu vya Afrika Burundi budasigaye inyuma niyo ntumbero y'uruganda ruhuza abanyepolitike b'abarundi n'abanyepolitike bo mu Bushinwa iri kibera mu gisagara ca Beijing kuva ku munsi wa mbere w'inondwi urwo ruganda rw'imisi 10 rukaba rwitabwe n'abanyepolitike b'abarundi 25 barongoye imigambwe abo nabo bakazorabira hamwe ibijanye n'ishigwa mu ngiro ry'umugambi wa ONU ujejwe iterambere gushika mu mwaka wa 2030 cakimwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika mwaka wa 2063 rigeze nkuko bivugwa na Gabriel Banze witonde arongoye umugambi APDR tumukurikire. Harimo kugwanya ubukene guteza imbere ubuzima bw'abantu inyigisho ku mashure kuri bose kunganisha ibitsina haribo amahoro n'umutekano hamwe no kugwanya ubusumbasumbane ariko kandi ikindi turabira hamwe ningene politike y'ubutunzi n'urudandaza imeze hagati y'u Burundi eka mbere hagati ya Chine n'ibihugu vya Afrika. Muri rusange rero Chine iripfuza gukorana cyane n'ibihugu vya Afrika kandi hari amafaranga menshi baba bahebeye Afrika cyane mu by'urudandaza gukura k'ikori eka mbere murazi yuko kuva itariki 4 gushika kuri 6 hari n'inama rukokoma y'ibihugu vya Afrika na Chine. Ariko ni kizobabira hamwe n'ikijanye n'ingene umugambwe w'abakomunista PCC uri ku butegetsi wateje imbere igihugu c'Ubushinwa mbere ugagwanya n'ibiturire. Ahantu bambwiye ko rero uravye mu gihugu ca Chine hari uburongozi bwiza eka mbere hakaba n'intwari bereye ibituma abashinwa nka bose bakunda igihugu cabo kuko kirongowe neza biciye mu mategeko kandi bakaba bagwanya cyane ibiturire eka n'uburongozi bukaba butajegajega. Aha twameje ko mu gisata ca politike mu Bushinwa hari umugambwe umutwara hakaba n'indi migambwe 8 yitwa imigambwe iterera parti consultatif. Tuzora bare n'ingene ubu bagwanije ubukene muri rusangi barakoze cyane ugiye kurabashingiye ku bikorwa. Muri rusange rero twe ni seminaire ikomeye cyane bizotuma kombora dutora imigambi mikuru bishaya ama programme yacu hama kandi riterere leta ivyo yokora kugira ngo Uburundi nabwo butere imbere. Ikoraniro kaminuza rigira 11 rihuza ibisagara bikoresha ururimi rw'igifaransa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika ryarabereye mu Rumonge kuva ku munsi wa kane mu buyobozi bw'iryo huriro bakaba bamenyesheje ko ingufu nyinshi zashizwe ahanini muri bino bihe mu byo gukinga amatati mu karere k'ibiyaga binini umwitwarariko basaba ko uwoshigikirwa Aime Laurentine Kanyana umuhuza w'abarundi atanguza ibikorwa by'iryo huriro akaba yamenyesheje ko leta y'u Burundi izoshigikira ibikorwa by'iryo huriro mu ntumbero yo gukomeza ukubaho neza kw'aba muri ako karere. N'inkuru tuza mugenzi wa Jean-Pierre Misago. Mwizine ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura asanzwe ari warongoye muri kino gihe iryo huriro yari yafatiwe n'andi mabanga Andre Kapampa umukuru w'igisagara ca Kasumbalesa mu gihugu kibanyi ca Kongo avuga ko ingufu nyinshi zashizwe muri kino gihe mu gukinga amatati mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Izo nguvu rero abitavye iryo koraniro basabwa kuzishigikira
kugira ngo zishike kwihangiro. Mwijambo ryiwe atanguza ibikorwa by'iryo koraniro, Aime Laurentine Kanyana umuhuza w'abarundi avuga ko ari inama ibaye mu gihe hakenewe nyene kuganira hagati y'abasangiye imbibe mu ntumbero yo gushika ku mahoro arama mu karere k'ikiyaga Tanganyika. Kubw'umuhuza w'abarundi, leta y'u Burundi irazi kandi irashima amasezerano ari hagati y'indongozi z'ibisagara biri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, akemeza ko leta y'u Burundi izokurikiranira hafi yongera ishigikire ibikorwa by'iryo huriro, inaherekeze utwigoro twose tw'ibisagara two kubana neza hirya no hino y'ikiyaga Tanganyika. Mu misi ibiri abitavye iryo koraniro habuzemwo abava mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bahanahana ivyiyumviro ku civugo kubana hirya no hino y'ikiyaga Tanganyika, intambamyi n'utubirya dushikana kw'iterambere. Harakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Tubibutse ko iryo huriro ryarangiye kuri uyu wa gatanu. Ingabire y'ibikoresho byo kubika no gutwara incanco niyo yahawe umugambi w'igihugu jejwe gucandaga PV. Izidole ntiharirizwa umunganizi w'ubushikiranganje w'amagara y'abantu akaba yamenyesheje ko ibyo bikoresho bifite agaciro k'amafaranga y'amarundi yababa muri yaridi, akakaba harimwo ibikoreshwa n'umuyaga nkuba, ibindi navyo bigakoreshwa n'imishwarara y'izuba. Byatanzwe na Africa CDC, ikigo cya Afrika kijejwe kugenzura no gukinga indwara, ngo bikazofasha gutanga incanco z'akanovera zifise akamaro mu gukinga indwara. Tumukurikire. Duhejeje kwakira ingabire y'ibikoresho duhawe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, igisata cayo kijejwe gukinga no gutegura no kurwanya ibiza bita Africa CDC. Ikaba ari ingabire yaho kubika incanco bita chambre froide, bifise uburinganire bwa metero kwadrato 40. Harimwo n'ibyo kubika incanco bita amafrigo, bimwe bikoresha umuyaga nkuba, ibindi bikoresha imishwarara y'izuba. Harimwo byo gukanyisha bita glacier 20, hamwe naho gutwara incanco bita porte vaccin 162. Nije muri wa mugambi w'ico kigo kinofunofu bavuga sauver des vies et protéger les moyens de subsistance. Iyo ngabire ikaba ingana 314 n'amajana 617 by'amafaranga y'abanyamerika, ikaba byegereje umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi. Ibyo bikoresho bizofasha cyane kubika incanco, haba ngaha mu mugambi w'igihugu ujejwe gucanca, reka ndetse no mu bitaro n'amavuriro byoba bitanga incanco, bikazoba bizotuma haba incanco z'akanovera, kura yuko abana bacu n'abakuze bazoronka incanco zishobora kubagirira akamaro zikabakingira indwara. Gusukura ikiyaga ca Tanganyika no gusukura igisagara ca Bujumbura mu guteza imbere igisata c'ingenzi nimwe mu migambi izorangurwa n'ishirahamwe Tradinyo rihuza abarundi babaye mu Birigi n'abirigi babaye mu Burundi. Hatanguzwa ibikorwa vy'iryo shirahamwe ku mingamo wo kuri uyu wa kane. Pancras Cimpaye arirongoye yasavye leta kuzokorohereza mu kwinjiza mu gihugu ibikoresho bazoza bazanye kuko bizoba bije guteza imbere igihugu. Tumukurikire ari kuri mikoro mugenzi wacu Jean Marie Vianney Ngendakumana. Imigambi myinshi yo guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi, haba mu by'ingenzi, haba mu by'ubutunzi, haba mu byo guhuza amakomine yo mu Burundi n'amakomine yo mu Birigi cyangwa n'amakomine yo ku isi, haba mu byo guhuza amashirahamwe yigenga y'abagwizatunga n'abagwizatunga bo mu Birigi. Ibyo tukibaza yuko bizofasha kugira ngo iterambere rirama riboneke mu gihugu cyacu,
turafise n'indi migambi y'isuku y'igisagara ca Bujumbura, imigambi yo kuzoraba mbega ko nka Otraco atamabisi gifise mu Bubiligi, amashirahamwe ameze nka Otraco ntaco yofasha Otraco, tukagenda rero tukayivugira tukaraba ko nk'ibintu nk'ivyo byoboneka. Igisagara ca Bujumbura umukuru w'igihugu yifuza ko cyo sayangana, mbega nta mashini zikubura ibisagara mu Bubiligi ziriyo bashobora kuduha tukazihereza igisagara ca Bujumbura kugira ngo iri suku umukuru w'igihugu ariko arasaba kugira ngo zirishoboke. N'abantu bagize irishira hamwe abaribo umvise ko nabize ibintu byinshi bitandukanye, bari mu bwoko bwose, bari mu migambwe yose, bari mu mashengero yose, harimo abahoze abakuru b'ibihugu babiri, harimo abahoze baserukiye Burundi mu makungu, harimo n'abaserukira Burundi mu makungu uyu munsi bari muri urwo rwego. Bisigura yuko n'abarundi benshi bashobora gufasha ibintu byinshi, uravye ubumenyi, uravye naho bagiye baraca mu buzima bwabo. Umukuru w'igihugu yarabivuze mbere ejo bundi mu nama yagiranye na diaspora mu Kayanza yuko abantu bazoba bazanye ibintu biteza imbere igihugu, ibintu biteza imbere Uburundi n'abarundi, ko bazokoroherezwa muri bijya na biriya. Ibyo mvuga rero nosaba leta nukoroherezwa. Aniho amakuru twari twabateguye cyarangirira. Ndabashimire mwebwe mwese mwe ko murakurikira mugira ibihe byiza.